mwofasha inzego z'ubutunga kugira ngo igisabo cy'umukuru w'igihugu n'abantu bidoga ko amadosiye y'abatari kwarirwa neza canke batagira amadosiye canke abahije ikiringo kugira ngo nabo batunganirizwe. Murakoze. Urabona ko abakenyezi baragirirwa ama violence, mbere n'abagabo nabo bakaba bagirirwa ama violence. Agomba mbaze ko mwoba mubaherekeza iyo babituye kugira ngo bashobore gutunganiriza, kuko mu minsi yahera hariho kwigwarira ko kudasanzwe. Ugize urakora ku idosiye hariya ahubwo bakugurira nawe dosiye, nuko nyene basanga bidakunda ko bofunga nk'umuhuza. Hari abari bifuje no kumufunga no kumugirira nabi kubera ubwa mbere rero twashaka kubamenyesha yuko urwego rw'umuhuza nk'uko musanzwe mubizi rusanzwe rwashyizweho mu gihe rwiyumviriweho. Mpera kuri ibi kuko harimwo abashingamateka bashasha bashobora kuba bataramenya neza ingene rukora. Rwagiyeho rero mu masezerano y'Arusha hagomba gutorerwa umuti w'ikibazo c'imigenderanire hagati y'abenegihugu n'uburongozi, kuko harigeze kubaho igihe mu gihugu abenegihugu bitaborohera gushikira abarongozi, ugasanga rero biratumye abenegihugu batamererwa neza, bigateza n'umutekano muke. Rero mu nyuma ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ryaciye urwego rwaciye rushirwa mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi gushika n'uno munsi ruracarimwo, rukaba rujejwe guhuza abenegihugu baba ababa mu gihugu bose cy'u Burundi, baba abanyamahanga, abarundi, abashirahamwe atandukanye afise ico agomba gukorana na kuvugana na leta, hanyuma ntibashobore kugishikako neza, bigasaba ko hari uwo raba agahanura canke akabashikana aho baba bakeneye gushika. Ntitwibagira kandi n'abenegihugu b'abarundi baba mu mahanga muri diaspora canke n'abari bo bose ku mpamvu zitandukanye bashobora kuba bataba bari ngaha mu gihugu, nabo nyene baratwitura mu bikorwa tujejwe barimwo, tugaheza nabo nyene tukabafasha ivyo bakeneye. Uyu mwaka rero w'akazi waranzwe cyane cyane n'amatora. Murabizi ko ari umwaka twariko dutegura amatora, ariko imbere ya vyose kugira ngo twinjire mu bikorwa, mbabarira nibage kubivuga, twisunga imbona kazoza, tukisunga plan national de développement, tukanaraba n'ingene mu gihugu vyifashe, ico tubona twoshobora gufasha dushingiye ku butumwa tujejwe. Uno mwaka rero ni umwaka waranzwe n'amatora, aho urwego rw'umuhuza rwategerezwa kuraba ingene rufasha gutegura abenegihugu kugira amatora azogende neza, hanyuma kandi rukongera rukanafasha kugira ngo umunsi w'amatora naho nyene rukurikirane ko ibintu biriko biragenda. Ivyo rero twarabikoze ko turigisha urwaruka abakenyezi ibijanye n'ingene bo kwifata mu matora, canke yuko nabo nyene uburenganzira bwabo bwo gutora no kwitoza kugira babumenye neza baheze babukoreshe. Ku munsi w'amatora naho nyene twararungitse intumwa ziraja gukurikirana ingene amatora ariko aragenda. Aho nibikorwa dukora mu bijanye no gukinga amatati. Ku bijanye no gukinga amatati nitwagejeje ngaho, twaragendeye amakomine atandukanye kugira ngo dushobore kumviriza imyidogo y'abenegihugu, dushe dutanga n'impanuro. Aho twagendeye amakomine atari make, mu ntunganyo ya kera twarashoboye gushika ku makomine ashika 12. Hanyuma kandi uretse
ibyo bikorwa byo gukinga. Muri ibyo bikorwa byo gukinga twaragendeye kandi n'abenegihugu bo ku mipaka itandukanye y'igihugu kugira nabo nyene twumvirize ibibazo baba bafise, twumve ko tubishikirize leta iheze itange intumbero ibereye. Twaragendeye umupaka wa Gatumba, umupaka wa Ruhwa, turagendera umupaka wa hariya ku Kanyaru. Aho hose twagenda tuyaga n'abenegihugu cane cane bamwe bakora urudandazwa ndengambibe, kugira ngo kuko bari bafise imyidogo myinshi batabona ingene bigiye kugenda inyuma yaho imbibe zugawe. Ariko hari ikintu twashimye cyane, tuganiriye nabo twashoboye kubumvisha ko umutekano ariko ara mu ruganda ntibacura, baca baravyumva. Kandi ubugiye uriko uraganira nabo bene gihugu naho bafise utwo twidogo tugo rudandazo rwabo, ikijanye n'umutekano baracyumva 100%, bakabona yuko ahubwo gusa bakwiye guhindura intumbero y'ibikorwa bari basanzwe bakora. Ivyo rero nivyo twasabye inzego zibijejwe ko zokuga ingene zobafasha guhindura ivyo bahora bakora, babikore mu bundi buryo. Nk'abahora nko mu Cibitoke bavuga bati imyembe ivyamwa vyacu n'ibiribwa tahora tujana hariya hakurya, turabereka yuko n'ubundi kubijana bidahinguye atari vyiza, ari gihombo. Bati reka rero tuzoce tubandanya tubikore nk'uko bisaba, gusa yuko inzego zibijejwe zizobaba hafi. Twaraganiriye n'urwaruka rutandukanye aho twabereka uruhara rwabo mu iterambere co kimwe kandi n'abakenyezi. Mu bikorwa rero bijanye no guhuza abenegihugu hamwe n'inzego za leta, aho niyo vyagoranye kuko inzego z'igihugu zirakora vy'ukuri, mugabo ntihaburaho uyu canke uriya yigenza utariko ugasanga ntiyorohereje umwenegihugu. Iki ni naco gikorwa nyamukuru dukunda gushingirako cane, kwakira imyidogo y'abenegihugu baza batugana kugira ngo dushobore kubahuza n'izo nzego baba bafitaniye ingorane. Ku bijanye rero n'imyidogo, nobamenyesha ko twakiriye amadosiye 746. Abanyagihugu bari barimwo bidoga bangana 1133, hakabamwo abagabo 707, abafasoni 426. Hanyuma hamwe n'idosiye 30 zari zasigaye muri 2024. Rero muri izo dosiye zose twagiye abo bantu twagiye twakira, ubushikiranganji bw'ubutungane bwari bwonyene imyidogo yangana n'653. Aha rero aya n'amadosiye batwitura banditse, ayo abo twakira ku matelefone canke iyo tugiye kuri telecomadesante canke ahantu hose umuntu abara abenegihugu batwitura, nta n'uwoza arayibuka kuko umuhuza agiye ku isoko acahura n'umuntu amusaba ijambo aturambariza ibi, wagenda mu misa nuko, wagenda mu bikorwa rusangi nuko, wabikuri muri siporo nuko. Nukuvuga muri make umuhuza w'abarundi ateza kuba umuvyeyi yonkereza ku nzira, bitabaye uko ntakazi nikogenda neza. Kandi twebwe biraduhimbara uko abenegihugu batwizigira bakatwitura, bakumva bakadushikiraho tuba turi hose n'iteka kuri twebwe. Ubundi bushikiranganji andi madosiye najanye n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, n'amadosiye 79. Nayo ni bimwe nyene bijanye n'abo mu ntwaro baba batariko baravyitwaramo neza mu gutanga nk'impapuro zikenewe, mu kurenganya mwene gihugu canke uriya kuri ku bintu bitandukanye, canke aho batariko barakora ibintu neza nkuko bitegerezwa, tugaheza abenegihugu asanga batwituye rero bavuga bati ni mukebure hakiri kare amazi atararenga inkombe. Muri make
harabaye rero n'ingendo twagiye dukora mu bindi bihugu bivanye n'amashyirahamwe natwe duhurikiyemo. Turafite ishyirahamwe ry'abahuza mu bihugu vya Afrika, dusanzwe turaba akarere ko muri Afrika yo hagati. Twaragiye mu manama aho abahuza twumvikana yuko mu bikorwa dukora twoza turafashanya, kuko murabona Afrika n'ubu burere turimwo abenegihugu bacu bamaze kuronka uburenganzira bwo kuza baratembera ahariho hose muri cadre ya EAC, cadre ya ZIRCAF n'ayandi mashirahamwe turimwo. Bigaca bituma rero ababenegihugu bacu bashitse mu gihugu bashobora gushika mu gihugu runaka bakahagira nk'akabazo, ugasanga ntarose umutabara. Uca twumvikana yuko rero tuza turafashanya, umwene gihugu wo muri Kenya aje ngaha mu Burundi akagira ikibazo ashobore kwitura umuhuza w'abarundi amufashe. Agiye wiwacu agiye muri Kenya akagira ingorane ashobore kwitura umuhuza wo muri Kenya, haba muri Zambia n'ahandi. Muri ibyo bikorwa twarashoboye gutorera umuti ibibazo by'abenegihugu bari bafite ingorane muri Tanzania bafatiweyo bagafungwa. Hama abiwabo baraza baratubwira, turabikurikirana, baraheza barabatezurira. Muri Zambia naho nyene vyaragenze gutyo, aho umwenegihugu yari yirukanywe n'utwiwe twose bagira batumunyaga abantu. Hanyuma naho nyene turakora n'umuhuza wa hariya, uwo mwenegihugu aratunganirizwa, biragenda neza. Twarashoboye rero kubonana kandi nabo muri diaspora yo mu Faransa, na diaspora yo muri Corée du Sud, aho bashaka kutuyagira ibibazo bagira mu gihe nyiricyubahiro mukuru w'igihugu cyacu Burundi atumirira abenegihugu bose kuza gukora imigambi mu Burundi, bakavuga bati rero turabishima cyane, ariko hariho abaza baratugora, twashaka kugutuma ko nyakubahwa muhuza ugende mudufashe ibi n'ibi n'ibintu. Baravuga ibintu bijanye n'imanza, abantu batuma ibikorwa ino hama bakaca babatwara uburyo bwabo, hama baza kuburana urubanza bikagorana ko atamwanya baba bafise, baba bazi ko baca basubira inyuma. Duca rero turashiraho umuntu azokwama avugana nabo muri diaspora kenshi badushikiza ibibazo byabo, kugira ngo ntibahave baca baticizere ngo ntibabandanye ku murindi bariko ukuza kuinvestisa ngaha mu Burundi. Muri cadre naho nyene mu ngendo twakoze, naho nyene twaragerageje kugira ibiganiro vyo gushigikira ibikorwa by'igihugu no guha ishusho nziza y'igihugu. Twarashoboye kugendera mu gihugu ca Inde, aho twabonanye n'abagwizatunga n'abanyamitahe bari bafise amakenga ku Burundi. Turabereka Burundi bwacu iyo buva aho bugeze naho bugana, baca barafata ingingo yo kuza gushinga imitahe ngaha mu Burundi, kandi biriko biragenda neza. Aho onya twarabandanije kandi twarabonanye kandi n'abandi bagwizatunga bo muri Korea y'Epfo, nabo nyene bashaka kumenya neza ibijanye n'amategeko, ibijanye n'ingene ibintu bimeze. Timwebwe mwakira imyidogo y'abenegihugu, mbega nta kibazo tuzava tugira hariya, tukabasigurira tukabereka igihugu uko cifashe, kandi turabona ko bari ku nzira nziza yo kumva ko bogira ico baje gukorera ngaha mu gihugu cyacu, imigenderanire yacu tukayivyaza umusaruro. Ibindi bibazo vyagiye biza twashoboye gutorera umuti n'ibindi bikorwa novuga ntivyerekeye umuhuza, ariko twaravyakiriye. Arivyo nagira mvuge ngaha bijanye n'abenegihugu bafise ibibazo bitandukanye, abantu bari kwa muganga bataronse umuti, abantu bataronse ingene bivuza, abantu bafise ibibazo bitandukanye, tugaheza tukabarungika muri ministère ibijejwe ya solidarité nationale. Ariko urwego rw'umuhuza haraho usanga bitari kubiranyaruka muri iyo ministère, hanyuma rugategeza kwikora ku buryo dusanzwe dukoresha kugira ngo
situation zimwe zimwe dushobore kuzitorera umuti kuko twese turabarundi kandi dukorera igihugu. Muri makeyi rero siniriwe ndinjira muri detaye, nibaza ko raporo murayifise, ufise ikibazo arashobora kuza kukibaza nkaba ngejeje ngaho, nongera kubakengurukira cyane, nongera gukengurukira inzego zose z'igihugu twakoranye tugakorana neza, mpereye kuri nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu Burundi ku mbona kazoza yashikirije igihugu, yashikije abarundi kugira tubone amerekezo yo tuja, n'umurindi tugomba kugenda ko yamariko arasemerera. Ashimira kandi inama nshingamateka na nkenguzamateka kukuntu namwe mukora mutiziganya kugira amategeko akenewe ibikeneye gukorwa bikorwe, mukaba muyatora kandi ukuri tukabona ko iyo ubonye itegeko riko riravugwa uzubona ryasohotse, ni vyiza cyane. Hanyuma tugakengurukira n'abenegihugu muri rusangi, uko biri kose baragerageza uko bashoboye kugira ngo bakurikire ibijyanye n'ivy'igihugu kiriko kirabereka ko intumbero. Ariko rero muri rusangi novuga ngo abarundi twese turasabwa yuko iyi mbona kazoza tuyitegera hanyuma kugira dushobore gukora mwe wese icyo ajejwe yabitegereye. Aha duhera ku bajejwe intwaro, ku bajejwe ibisata bitandukanye. Hariho mu manama twagiye dukora aho twagiye tubona yuko hariho abantu umengo ntibaba ngaha mu gihugu cy'u Burundi batazi neza ibiri muri iyi vision 2040-2060. Hariho batazi plan national de développement ikirimwo, hariho abatazi batitaho ibitegekwa na leta muri iki gihugu, ugasanga umengo sinza ahandi hantu baba. Abo rero bari mu bene gihugu batandukanye, harimo abize n'abatize, harimo n'abafonctionnaire ba leta twasanze batazi ari mu gisata runaka, mubaza ati mbe mubona kazoza wewe ikiuraba nibihe, ugasanga by'ukuri ntabona neza ivyo ari byo. Muri nico gituma mu byo tugiye kwihutira gukora hari programme yo kufasha kugira ngo twigishe bajejwe intwaro n'ibisata bitandukanye kuva ku mutumba gushika ku rwego rw'intara. Hanyuma twigishe n'imigwi itandukanye vyihariye abakenyezi n'ugwaruka kugira mwe wese azarabona uruhara rwiwe, bashobore kubikora bavyumva neza, bumva niyo biriko biraja. Ikindi naco ni kijanye no kwitaho agateka kazina muntu dufatiye ku bantu bafunzwe. Turashima cyane inzego urwego rw'ubutungane hari biriko birahinduka, biboneka, kandi ikindi tutokwibagira no gushima ko nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu Burundi n'abamufasha bose inzego zose bemeye yuko turonka procureur général de la République w'umukenyezi. Abakenyezi bana dukomeze kuko n'urwego rutarwige rushikwa ko n'umukenyezi kandi ruhambaye, rwari rukeneye umuntu w'umuvyeyi akongera kandi akaba umuntu agororotse. Turabe ko aho bimpinduka n'ibijanye n'ingene urwo rwego rusanzwe rukora. Turashima kandi na Cour supreme, urabona ko ubu baritaho ibibazo tubashikirije vy'abene gihugu tukabiganira ko neza, umuti ugatorwa. Kuko muri make ibintu byose twashikirije ababijejwe vyaratoye umuti, nta hantu na hamwe tutaronse inyishu nziza, ku buryo mbere n'abene gihugu bagiye batwandikira makete y'ugushima bavuga bati iki niki jewe nakorewe ikisi. Bose ntibokwandika mugabo benshi twaje tubona baranditse makete arimwo ngaha vyerekana yuko ntitwari kuvyishoboza izo nzego zindi zitadushigikiye, mwese mutadushigikiye. Turabakengurukiye rero cyane gose ku kuntu badushigikiye, mudushigikira muri mu bijanye n'ivyo byose bibega, kuko turabizi ko mutayitoye nitworonka bije
kandi mutadushigikiye na hariya mu mitumba vyotugora ukuntu tuganira n'abenegihugu. Nkaba rero nongeye kandi kubakengurukira, Imana ibahezagira. Ni kubijanye n'abenegihugu bari Zambia no muri Tanzania, bamwe bamusanga badafise ivyangombwa, just no biteba koko nyakubahwa nawe nyene yabivuzeko. Kabazo kagira kabiri nagomba kumubaza, ni yahe mbona kazoza mufitiye igihugu mu bijanye n'amahoro, ubutungane n'iterambere muri rusangi, na cane cane kugwaruka n'abenegihugu muri rusangi, mu gihe tuko turaja mu mbona kazoza igihugu cifashe 2040 n'igihugu giteye imbere 2060. Yego ati Zambia na Tanzania kuri hariyo ibibazo bidasanzwe by'abenegihugu. Nababwiye yuko tugiye kubikurikirana, ariko twobasaba yuko umuntu yobaza umuntu wese afite ico kibazo bokidushikiza tukabanza tukabagirira identification, tukavugana tukumva aho baherereye, kuko ntivyoroshe gutora umuntu utazi ahafungiwe, taronse ukubwira hafungiwe, identification yiwe n'ibiki byose. Ariko ikibazo turabemeye ko tugiye kucitwara rikaca. Vision 2040-2060 mu bisanzwe ntitwoyishikako amahoro atahari. Amahoro nayo kugira ngo tuyaronke tuyasasagaze nugukinga amatati no gutorera umuti amatati yose azaravuka, tugatorera kandi umuti mu mwanya mwiza bidatevye. Ibi navyo nivyo dukora misi yose mu kwakira iyo myidogo kugira ngo ikitora umuti n'ingoga abantu bace babana mu mahoro. Hama kubijanye n'iterambere, iki gikorwa tuba twakoze cyo gusasagaza amahoro, tuba tuko turashigikira iterambere bidasanzwe. Kugwaruka n'abakenyezi n'imigwi idasanzwe dutegeza kwitaho nyene nkuko tuba tubona ngene babifashe. Aha rero niho tuvuga ko turagwiza inyigisho zo gwaruka cyane cyane kugira bahinduke mu mitwe, babone iyo bava aho bageze niyo bari kubaraja. Nk'ubu twaratanguye ibyo byo kwigisha nyine bijanye n'imbona kazoza, tubigisha ibirimwo byose ibyo bivuga, tunabereka ivyiza, tunabereka ama opportunité leta yabashiriyeho kugira ngo bashobore kuja mu iterambere. Hari abakenyezi n'ukuri bamwe bamusanga batazi banki y'ugwaruka kwibaho, donc canke y'abakenyezi n'ugwaruka nuko nyene. Paeje haro batayizi, hariho n'abatazi ko banke zisanzwe, banke zihari. Burya ntimwave mwibaza ngaha hariho abantu atazi yuko ari umudandaza ashobora kugenda akiyandikisha akagira muri ADB agashinga ishirahamwe akugura konte muri banke, hama yayugurura agashobora kuronka agakreda gakora udukorwa. Burya abantu benshi kuri ntavyo bazi, bakaba bafise amatungo menshi yobafasha muganti bayakoresha. Aha hari abantu bashobora kubakinza kubakiguruza ngaho rutagira urupapuro na rumwe, agaca yirigwararira ngo yabuze amafaranga kandi afise gahandi. Hari ugwaruka rumanuka i Bujumbura rukaje mu bisagara bakava ku mitumba, kandi hari ubutunzi akakubwira ko aje kurondera amafaranga y'umutahe, kandi iyo shobora kwandikisha gipande cy'itongo se yamuhaye akagironkera impapuro akagitwara muri banke bakamuheza ufaranga duke agatangura agakora. Nukuvuga rero turabigisha duti ngaho iruhande yanyu hariho ubutunzi bwinshi mufise mugabo mutazi kubukoresha. Ibi rero bisaba yuko baba bakenyezi babugwaruka tubandanye twigisha abantu babanze barabe ibibakikije aho baba, mbega hatuba ibikenewe n'ibiki, abene gihugu tubana bakeneye iki, mbeno bafashe iki, noca ndagikora gute nk'umugambi w'iterambere, hanyuma mbega uburyo no bukurahe, kuko nivyo amabanki y'abakenyezi y'ugwaruka paeje vyandagutakiye ziriho mugabo haro amabanki n'ama microfinance yani ngaha mu gihugu
arindiriye abakenyezi, arindiriye urwaruka, arindiriye mbere abarundi bose ko bamenya ingene bakorana nayo. Rero iki kintu sitwona gikora twengene ngo tugishobore, harakeneye yuko dukora twese, inzego zose zigahaguruka, tukaza turigisha bene gihugu kumenya yuko iri kurakora utanditswe, gutinya amakori, tukabigisha ko amakori atakuyatinya kuko ikori uririha ku byo waronse, ibyo utaronse ntabyo bagusaba. Rero aka gatima ka fraude ko gutinya ko abantu biyandikisha kakavamwo bagakora bose bagororotse, kuko bifise inyungu nyinshi cyane, na cyane cyane ku bijyanye no kuronka ideni kugira ushobore gukora. Kuko umuntu, nta muntu yokwegeranya ibifaranga ngo akore umugambi runaka yoba yabikuye. Ni hahandi usanga abantu akaboko kabaye karekare, ugasanga ibaye ingorane, ariko umuntu yari afise ivyiwe yo kwikorako agasiba kwiba akigurana. Iki kintu rero kugwaruka rwacu kuruhindura, novuga ati ni changement de mentalité. Tubigishe bumve yuko gutunga sukurinda kugerekeranya ibintu warinze kuja kugokera, warinze kuja guhohotera uyu cankuriya canke kwiba, ahubwo nugutunganya imigambi, nukwitunganya wowe nyene ugakoresha ibikwegereye, hanyuma ukakurikiza amategeko. Ntikibuza yo gutera imbere ufise n'umutima mwiza, kuko kuri ibintu byo kurondera gutunga mu munota umwe ni nk'indwara yateye mu rwaruka rwacu. Arashaka kuba atanguye akazi akagomba guca arara yubatse inzu, akuza imodoka, arashaka kuba aronsa agatahe gatoyi agatangurira ku bintu bitari prioritaire. Rero urwaruka rwacu twigisha, ndeke rero urwaruka muri rusange, fate rero urwaruka rumwe rumwe rwihariye, urwaruka rwo ngaha mu gisagara cya Bujumbura cyane cyane no mu ntara, twarabonye ingorane zidasanzwe. Mwarumvise ishuri ry'Igitega abana baturiye ibiro, baraturiye ishuri. Mwarumvise kuri Ecole Internationale abana baragiye baramena, baratwara ordinateur yarimwo amadone yose y'ishuri, n'ibindi twama tubona. Muze mutira agashambara 6h zo mu gitondo, 5h, 6h, muce ngahajya muri ville murabe ingene urwaruka rwacu rwifashe. Bubakera ko mu gitondo 6h baciteretse amacupa y'ibiyeri, abahungu n'abakobwa, kandi muri abo hakaba harimwo abadakwije n'imyaka 18. Kira noneho naho boyikwiza numva yuko arakamara amaza, ugasanga umupolisi ahagaze nk'ariya hirya, hanyuma babana nabo bariteretse. Jewe ndamaze kubibona akatari gake, kandi kenshi naragiye kubiraba. Babonye nshitse abapolisi ukazibona barahagurutse baje nk'abaje kuraba, mugabo by'ukuri bari bicaye quelque part bariko bakingiki, babangira nabo nyine baba basomeje. Muri make igipolisi cotora cofata ingingo kubijanye n'urugwaruka. Hanyuma kandi urugwaruka rwo ngaha mu gisagara cyane cyane ruva mu miryango yifise, kuri sinzi yuko birababaje kubona umuntu yavukiye mu muryango wifashe agasazira mu muryango ari rutibwa n'imbwa. Ibintu birahambaye. Aba bana bacu ibintu bajamwo bituma dusubira inyuma. Ni nabo dukoresha amafaranga menshi mu kurera, ko tubigisha ku mashuri akomeye, tukabarihira amadeplacement, tukabagaburira neza kuko bishoboka, mugabo tukibagira ikindi kintu kijanye n'indero yabo ndiyo bariko baraja. Rero iki kintu tugihagurukire, kuko nta kuntu tworongora igihugu twoba abantu bagwiza tunga mu gihugu hama tukazofudika amazina yacu ntadusubire kubaho. Ibi ndabivuga kuko nabitohoje ndabikurikirana, ntacyo twanze benshi.
jewe nariyumviriye yuko twozotegura ivyigwa n'amahuriro n'amakoraniro amwe kugira ngo turabe ingene ivyo bintu vyotora umuti. Aba bana twinvestisa mu buryo budasanzwe baba umutahe ku gihugu nabo, ntidufudike nk'uko umengo tugeze tubaho ko birateye agahinda. Rero iki kwari kugira ngo ndababwire ingene situation imeze, muze murabikurikirana namwe murabe nihaba hari inyishu zo gutora, turabira hamwe twese nk'abavyeyi nk'abarongozi dutore umuti. Abakenyezi nabonagira mvugira ico nabavuze ko abakenyezi b'abarundikazi bahagurutse bariko barakora, mugabo baracakeneye nabo nyene kwigishwa bamwe bamwe. Baracakeneye kwigishwa bamwe bamwe, iyo muriko muraganira, iyo muriko murakora ibintu, urabona ko hariho utuntu tumwe tuba dukenewe ko bigishwa, kandi bigenze gutyo turabona ko vyogenda neza. Mugabo no ku bakenyezi naho nyene ndagarutse, iterambere rishoboka mu gihingo zitubatswe neza. Yego turavuga ngo kera bavuga ngo niko zubakwa, ngo no munsi ntibikiri varane. Ariko abakenyezi b'abarundikazi tugomba kwibuka ko byari byo vyose turacyari abarundikazi, ntitwahindutse abantu bo mu bindi bihugu. Akaranga k'umurundikazi karacari kakandi. Kira noneho umukenyezi yubatse urugo yamaze kuruvyaramwo ibibondo, yogerageza kugira kuba umuntu akuze mu mutwe, tukagabanya ingo zisambuka, kuko mu bintu twama turonka navyo nyene bazi imisi ndonka ibintu byinshi cyane, aho ingo ziriko zirasambuka, aho ubona yuko vy'ukuri turiko tuja ahantu habi kubijanye n'ingo. Muri iyi misi haribonekeza amazu abanyagihugu babitsamo amafaranga canke bakabikuza, ariyo microfinance zimwe ziriko ziruga. Bagiye kubikura amafaranga yabo abenegihugu bakayakena. Biga nyakubahwa muhuza w'abarundi, iyo babituye mweza mukabatunganiriza gute? Kuri ikijanye n'amamicrofinance rero muri uno mwaka naco cabaye ikintu kitoroshe. Hari amamicrofinance yavutse, ubwo nyene akayoragura amafaranga y'abenegihugu, kugura amakonte, bagashira y'ama epargne, ubwo nyene mu minsi mikeyi arugaye. Abenegihugu bagasigara mu kangaratete. Hariho abaca bahunga bashejeje kuyiba, hariho n'abandi biguma bagayagaya ngaha nyene, ukabona yuko ibintu bigoye. Twaragerageje gufasha no kubijanye n'amamicrofinance amwe, hariho abo twashoboye gusaba ubutungane kugira ngo mu biyegereze babaze neza ivyo ari vyo. Ariko ikibabaje kugira no munsi, iyo dossier uko no bivuga ntiri kwirakorwa selon les procédures, kuko ayo microfinance uko ndiko ndayabona mbona umengo ni ibintu n'amashira hamwe ariko aratomba fayite. Iyo rero ishira hamwe naho rigiye gusambuka, hariho procédure ya liquidation, birasaba yuko rero habamo ingufu zidasanzwe, kuko procédure ya liquidation zirafise ingena amategeko abivuga, nubwo biri mu butungane. Ubundi procédure za liquidation zirategereza kwitwararikwa na Ministère des Finances na BRB. Baribaza ko twari twabivuganye bariko barabikorerako, ariko ku vy'ukuri abarundi gusa ikintu bomenya, mbere novuga nta microfinance ariho akwiriye, ariko arakora neza, kubera iki haguma havuka ayadafashe. Banze bavyitondere. Hanyuma kandi n'abajejwe kukurikiranira hafi ingene zikora BRB na Ministère des Finances n'abandi baze bararaba bakurikiranira hafi ingene ziriko zirakora. Hama aho vyagenze nabi kugishika uno munsi, hakeneye kujaho umugwi ubikurikirana ukaraba amaprocedure ingene ariko aragenda, hanyuma basanze atariko aragenda neza bakavyoriyanta. Hama ikindi naco bagashika kure mu matohoza ajanye n'abo bantu. Sinumva ingene umuntu ashobora kugenda agatemvya microfinance agaca yubaka amazu, agaca yugurura yandi mashira hamwe n'ibindi akaguma
ibintu biri ngaho nawe ari ngaho atana kimwe ataco bimubwiye. Ndibaza yuko iki kintu kirakwiye kujamwo ingufu cyane gose. Twarabishikirije berbe baravyakiriye, mugabo ico tuzokora tuzobikurikirana kugira ngo tubone neza ko iki kibazo kiko kiratora umuti, hanyuma habe no kugurura ama microfinance babishoboye kandi n'ababibereye. Ntihagire umuntu azarazinduka mu gitondo wagiye kugurura microfinance n'izihari zitariko zirakora neza canke ngo zironka abanywanyi bakwiriye. Ibintu rero navyo nyene kandi ibi twona bishira mu bintu bijanye mu bijanye n'ubutunzi. Ni vyiza yuko hoba kuraba neza ivyo tuza dufise nyene tukaziraba, hakaba intumbero mu bijanye no gushiraho izindi zikenewe, intumbero zoba zifise n'ibindi kuko ni hahandi ushobora gusanga abantu baraharara, ugasanga abantu baharaye gukira ibintu ibi n'ibi, umwe agikoze uwundi nawe agaceja muri ico nyene, ugaca usanga hari ubuhojojo bw'ubu microfinance, hari ubuhojojo bw'ubuntu butandukanye, kandi abantu bari kuja hamwe bakagira inguvu nyinshi. Nama ndabivuga pahapo yamba université privée avuka ngaha mu Burundi. Umuntu aravyuka agatikira ka université undi agakireya. Burya bajya abantu bagiye hamwe ntibogira iki université kinini ya cyane gose gitera iteka igihugu gusumba bimwe uko tuba tubibona. Jewe nibaza ko harakenewe yuko ama ministère abajejwe ivyo bisata arekurira umuntu kugurura ikintu yabanje kuvyiga neza, kandi ikabona yuko ari ikintu kitujana mu mbona gushikira imbona kazoza, atari ikintu kiguma tugira marche sur place muri ico. Ese nakandi kabazo gatoyi kajanye ico wambanjirije Honorable Nitunga Alice abajije cerekeye abenegihugu b'Abarundi bari hanze. Beno misi heze hariho abarundi kazi baja kurondera ubuzi mu bihugu by'Abarabu, turumva ko bitameze neza, basemerera mwamwe ko bafatwa nabi. Mbega abo benegihugu b'Abarundi kazi mubatunganiza gute ababituye? Iki kintu c'abarundi bari mu bihugu by'Abarabu twaracumbise ko cavuzwe cyane no mu nama nkenguza amateka, carabajijwe cyane. Twarumvise ko hari iyo myidogo. Muri no misi nyene twateguye ko tuca tukora inama nabajya amashira hamwe yose afise amazu akora ivyo bintu, twanze twumve ko bavyumva, hama tugende turabe ministère des affaires étrangères bakukira nayo tubwire iri kuravyifatamwo, kuko uri kuravyumva nta ntumbero imeze neza ministère umenga irafata. Je numvise umengo nta nyinshi bitomo iraboneka. Rero tuzokwishuza kugira twumve neza ingene biriko birakogwa, kugira abo barundi bacu bagiye gupagasa bagende bapagase bazibagaruka amahoro bateze imbere igihugu. Nahandi ho twabarungitseyo bakagira ingorane ntaco tuba turiko turunguka, kandi wumva izo ngorane zica zitaha i Burundi aho gutaha uburyo bwo guteza imbere igihugu. Rero iki kintu tugomba kuzogikorerako vuba. Nuko baza umuza w'Abarundi, urabona ko abakenyezi baragirirwa ama violence, mbere n'abagabo nabo bakaba bagirirwa ama violence. Agomba mbaze ko muba mubaherekeza iyo babituye kugira ngo bashobore gutunganirizwa. Turabafasha cyane gose kuko bari muri babandi twitwararika, kuko haba hariho utubazo basanzwe bifitiye, kuko hariho muri bimwe badashikama. Turabafasha rero tukaraba yuko inzego zose zategeza kubafasha zabafashije, tubonye ko hariho bitariko biragenda neza tukagerageza guhanura kugira ngo bigende neza. Rero iki kibazo kijanye n'ama violence haba ku bagore canke ku bagabo, nababwiye hariya hirya ikibazo kihari, ibintu vyambeteza kwanza gutorera umuti. Ni indero yo gwaruka, ni indero nayo nyene novuga no kubakenyezi n'abagabo. Abarundi duhindura ingendo mu bintu bimwe bimwe y'imyifato, kuko inyifato idahindutse mu bintu bimwe bimwe ni ngorane. Gufatwa ku nguvu kenshi, ariko hari abo bibigisida n'abandi bari umurimo mwituma. None ubwo bwana bw'umukobwa bwe buratembera ijya n'ino mu bantu. Ni ngorane mu mwituma. Hariho bindi byinshi. Abo bagabo
uharajyo nishiramo ngabagabo mugahiye nabo nyene ngo hari abafise ingorane umva nabo nyene tugeza kubitwararika ko hariho umugabo ashobora kuvuga ati sinoshwana muganda afise ingorane akapfana akishwa n'agahinda nabo nyene turagerageza kubumviriza tukagerageza guhuza imiryango urumva twe twahuza leta n'inzego mugabo hari aho usanga utegereza guhuza n'abantu mu miryango ukagerageza kugira izo manza ntizirinde kuba rero ibi turabikorera ko cyane kandi tukanakurikirana ko bahanwa ababa babikoze mbwa tukaca tuja kuraba n'igituma bishika kugira ngo turabe ko twotora umuti w'igituma ubundi yabaje twego abahuza ku mitumba n'abakuru b'itumba nakivuze ko yuko kaye de charge yabo bidasa abahuza bakimanza abandi nabo bajeje ubuzima bw'abenegihugu ku mitumba bw'iterambere n'imibano iyo habaye ikibazo cy'imanza batabigitura abahuza ntibace bakikorera nashaka mbaze ko kubijanye n'indyane canke n'amatati akunda kuboneka mu karere dufatiye nko karere ka Este ya Republique Démocratique du Congo n'ubu tubona kandi bijyana impact mu karere kw'ibintu bihugu duhana imbibe tubumve ko nk'urwego rw'abahuza namufashanije muri kano karere ko hariho inteyano mwaratanze kugira ngo izo njyane ziri ngaho cyane ziri mu karere zaziribonekeza zishobore gutorerwa umuti ntizize zaje gutorerwa umuti kure cyane mu gihe abo bandi bakwiye tuzi ko baca bazanamwo ivy'amaintere yabo kumbe hagiye usanga bigoye mugabo yatumve ko aho bari inteyano mwaratanze kugira ngo amafatasho gutorerwa umuti ikibazo ca Congo tuciga mu rwego rw'abahuza au niveau régional na Afrique de l'Afrique twaracize dusanga yuko igihugu ca Congo nta rwego rw'umuhuza gifise muri association ntitubonamo baca bambwira yuko jewe ko ndi muri région de l'Afrique centrale nogenda kugira plaidoyer kwa president wa Congo kugira baze barabe ko boha umuhuza abanyagihugu bo muri abenegihugu bo muri Congo kuko urwego rw'umuhuza twasanze ko bafasha cyane kugira ngo rubafashe kubasha kwegera cyane abenegihugu mu gihugu kinini yanka kurya bashobore kuronka abantu babafasha kuza baregera abenegihugu rwose iki rero cyavugiwe muri iyo nama y'ibihugu y'abahuza mu bihugu vya Afrika baca barantuma yuko nozogenda kuvugana n'abategetsi ba Congo kuko turonse abinjira muri iryo shirahamwe mu byo tujejwe harimo no kurondera ibindi bihugu bitarimo kugira vyinjire navyo bigire abahuza kuko misanzu ibintu inzego z'abahuza mw'isi ni inzego je nabonye zifise akamaro kandi ziri mu bihugu byose n'ibihugu biteye imbere hose no mu bisata bitandukanye usanga twe ntiturabishikako ahandi urashobora gusanga nka universite bifise umuhuza ngaho muri universite kuko abanyeshuri bashaka kugira ingorane n'abarimu kandi navyo nyene murabona ko biba bakaba bafise umuntu hafi w'umuhuza zarahuza kugira abanyeshuri bimwe bavuga ngo basara mu mutwe kubera bagize ingorane ntivyigere bibaho kwa muganga nko murabona ingene abantu bamwe bamwe bifata kutariko ngaha mu bitari wacu harakenewe yuko tuko turabwiye twoza turaraba abantu baza baragenda bahikisha kenshi kuraba ingene bene b'igihugu bafashwe kwa muganga bikunda twoshira yugumayo kuko hari ibitaro bimwe vira bene igihugu bakenera cyane bisaba yuko aba abantu baza baraba amaprente y'abene igihugu ibintu kugira ngo bigende neza kuko burya leta irashiraho ibintu byinshi by'akamaro mu ugasanga kugira umwene gihugu abishikire ni ingorane kubera ababigera nyine baba ari kubarabikora aha rero ku bijanye na Congo twaremeye kuzogerageza kugira natwe tugire ngene twobinjiza muri iyo association bari abo boshira barabe ko boshiraho rwego bene ugo kuko tubona akamaro kwago tuzobisigura mugabo hagati aho muri cadre regional urwaruka rwo ngaho hakurya ibuvira rwarifuje cyane
ko bokorana n'urwaruka rw'abarundi mu bijanye n'ivyo kurima. Bati urwaruka rw'Uburundi twarabonye ko ruzi kwitunganiza imigambi, niho bagira urugendo shuri ngaho turakora amanama, turabereka ingene dutunganije, baragira urugendo shuri, hanyuma barasubira baragenda baragerageza kubishira mu ngiro, barasubira kandi baragaruka, aho hose kwari kugira ngo tubafashe kugira bakomere, bashobore gutunganya imigambi nabo, igihugu cyabo baciyumvemwo, bumve ko gifise kubatunga, ntibaba abantu baguma birukanka, kuko buryo umuntu kenshi bavuga ngo nta utera ibuye aho yateretse igisabo, kandi ahantu iyo hafise ikintu uratena ukahaguma ukakidefanda. Niyo ntuzeya nivyo bintu tukunda kuganira nabo, twibaza yuko n'ubundi tuzobananya tuganira nabo tuza turayaga, twogira Imana nico cyuko leta yabo itwemerera yuko yo kwinjira muri association, bakakwinjira muri association, byo bari vyiza cyane gose, bizobafasha nk'ababanyi kuko natwe doca bitumerera neza. Twabonye ko mu mpera mwatubwijanye nuko ngene n'uburyo mwarose heshi aho mukorera, haba ngaha mu gihugu bambaye ngaha ku biro bikuru canke nyano mu ntara, heshi tubona ko usanga harimo location zo gupanga, agira tumve ko mu migambi mufise ko uwa mwiyumvira ko mwosaba uburyo leta canke leta ko batekanije uburyo bwo kugira ngo urwego muza nabwo nyene ushobore kubaka maze reze rukorere mu mazu yago, rureke gupanga, kuko uburyo bwo gupanga ariko usanga ari bwishi gusumba kubaka, mu gihe ayo mazu yubatswe yobara y'igihugu. Imisanzu y'inyubako yatuzi ko bija muri ya ministère ya infrastructure, twebwe tugira kuri programme ya ministère, mugabo twarabivuze yuko twifuza ko natwe tworonka aho dukorera. Umunsi rero bazobona yuko bishoboka, ndibaza ko natwe bazodushira. Umwene gihugu wo muri Gitega yarafise urubanza muri TJ y'Igitega, yatonda imisi yose, yatonda kenshi, mugabo akamubwira ko dosiye yiwe atayo. Mugabo amaze kubitura baragerageje kugira desante mushikayo, iyo dosiye ikiraboneka. Rero nagira tuti ibyo ari byo byose nk'umuntu nk'uyo mwayisanganye, biraboneka yuko harimo volonté y'uwo muntu yarafise iyo dosiye, yabonetse ko mubanza gushika kuri tere, ko byo bikenewe yuko namwebwe mwoza mutegekanya ibihano ku bantu bene abo, canke hakaba proposition de sanction kuba bakurira kugira ngo abantu nk'abo umuntu atonda inshuro nyinshi akavuga ko dosiye atayo, ngo kubera urwego ruduze iyo dosiye igaciboneka. Urumva yuko hariho abantu babigira nkana ko n'amasanction akenewe, niba mu rwego mujeje ata bintu byo guhana birimo, mugabo ukagira ama proposition y'abasanction ku nzego ziba zibakuriramo. Ibi bintu by'amadosiye azimira mu masentare ukuri nibara, idosiye azimira umwene gihugu neza na neza akabura n'amadokima yarimo yose, akabura dosiye ngira ukamengo ntiyigeze inabaho. Mugabo kenshi bajya abantu bo mu masokretariya n'abandi, iyo babonye bikomeye baca bayizana. Rero nk'uyu muntu yaba yagigeje dosiye hama akayizana, nukuri atari bimwe byo gukingira ikibaba na jewe, iki kintu ndabona ko yarakwiye igihano. Ni dosiye yakorewe Gitega, yaje muri raporo nyene vyaraheze, ariko orientation tugiye gutanga nuko nk'ikintu nk'icyo kibaye ntikigarukire ngaho umuntu no guhanwa, tumusabira igihano kuba bijejwe kuko birateye isoni. Barayitora hama amanota yabo mu nyuma aranigwa n'ubushikiranganje. Umuhuza, inzego z'ubuhuza zimaze gushitsikaho zarasabye ko ico kibazo cova mu nzira. Abari bakiriye izo nzego baremeza yuko ikibazo c'abavyeyi n'abana kiri fonde, kandi kikaba ari ico mu 2019, ubu tukaba turi mu 2026. Abo bana bavuga yuko umwe muri bo aciye ubwenge, yoba yaramaze no kugwara mu mutwe kubera ico kibazo. Jewe ndakibajije yuko iki kintu mengo ko bavuga yuko igisabo c'abavyeyi gifise ishingiro, ko aba bana bane bo bagarukira bataragwara mu mutwe bose.
iki kibazo cy'aba banyeshuri naco nyene twaragikoreye ko turasubira. Ni ikibazo tekinike kijanye n'ibintu vy'indero, baradusigura baratwereka yuko bidakunda. Bisanzwe baraderibeye baraheza ku ishuri baravuga ati bana baronse amanota aya, hanyuma bishize muri ministere babatora amahinyu ingene deliberation yagenze, babana bashababwira yuko amanota bari bababwiye atariyo bafise, kandi byari bigeze kure kuko abandi bari batanguye universite byinshi. Rero iki ikibazo gikomeye cyane mu ma service technique barabanije yikorerako. Ndindiriye yuko umushikiranganje tuzobonana kugira ngo dusubire twumve ingene cogenda icokorwa. Mugabo abo bana ivyo byose nibaza ko abavyeyi bababwiye bakemera bakaba baradubura, kuko guca bahagarika sinyishu. Kuko ibintu byo kwigisha murazi ko ari ibintu nk'ibyo kuvura, ntiwopfa gukora uko ibintu bibonye. Ni vyiza yuko nk'abo bana aho bari bosubira bakabanja gusubiramo, nyuma basubiramo cyangwa bakemera amanota bahawe, bagashobora kubandanya ubuzima mu kurindira ko kizotora umuti. Kuko uko ndakibona si ikibazo coroshe. Ndacarindiriye mbanza numve umushikiranganje ingene bizogenda ubwa nyuma, kuko yari yatwishuye, ariko narifuje yuko nosubira kukiganira ko nawe. Bafitanye amatate n'inzego z'umutekano, aho abenegihugu bavuga ko ikambi y'igisirikare yoba yarabavogereye ikaja mu bitara vyabo ikavyigarurira. Urwo rubanza ruramaze igihe, ariko rero biraboneka yuko rusa n'uko rwagoranye kurangira. Rero nagomba nsabe umuhuza w'abarundi nawe ko asanzwe afise n'inzego zimuserukira mu ntara, aze arabarungikeye intumwa zimugifashe amatohoza kugira ngo aje hagati y'izo nzego z'umutekano hamwe n'abenegihugu, kuko bafise imyidogo myinshi. Kigira kabiri, hari ishirahamwe riharanira agateka ka muntu ry'igihugu CNDH. Igihe nyakubahwa umukuru w'igihugu, nyacubahiro umukuru w'igihugu yatanga ikiganiro ku benegihugu, bari bamushikije raporo bari baragize mu ngendo bagiye baragira mu busho, aho bavuze yuko hariho abantu bafunzwe batagira amadosiye, hariho abantu bahijije ibiringo vyabo byo gufungwa. Ariko umukuru w'igihugu yari yavuze ati inzego zibijejwe nizirabe zitunganirize abona bari mu batunganya. Ariko rero turabona kigoro k'inzego z'ubutungane, ariko rero hamwe nyakubahwa mujejwe muri abahuza b'abarundi mwofasha inzego z'ubutungane kugira ngo igisabo cy'umukuru w'igihugu n'abantu bidoga ko amadosiye y'abatari kwarigwa neza canke batagira amadosiye canke abahije ikiringo, kugira ngo nabo batunganirizwe. Murakoze. Irya dosiye turayizi kandi iriko irakogwa. Turiko rero turategura yuko tuzogirana ibiganiro n'abaje abantu n'ubujejwe region mu vy'amakambi, kugira ngo mu vy'igisirikare, kugira ngo tubivugane ko irya dosiye ihere. Twibaza ko vuba tuzobaha raporo. Mundi yakibaza kandi ati hari abantu CNDH yavuze bafunzwe atamadosiye, abandi batari kuba. Ariho n'undi yari yakibajije ibintu rero by'abantu bafunzwe, ku by'ukuri n'ikibazo gihambaye kujya kivuze kiriho. Mu minsi iheze murazi ko mwakunda kwimbaza kenshi, ariko ubu nibaza ko mwabonye ngaha muri raporo ko twashoboye kugenda kumviriza imyidogo y'abafunzwe, kandi bitari bike byaratoye umuti. Rero ariko impinga iracyari ndende. Turashima ariko yuko Procureur General de la République mushasha ico kibazo yacitayeho, ariko araca mu maprizo yose agerageza kumviriza, ariko bifatanye bivanye n'akazi nawe nyene asanzwe afise, ntiyobikora wenyene ngo abishobore. Ni igikorwa ca twese. Mwebwe nk'abaserukira abandi murafise uruhara runini cyane. Uti gute? Uruhara mufise, murabona abantu bafunzwe nabo mu miryango, nabo ku mitumba,
nabo mu makomine nabo ku ntara zacu. Aha rero mwofasha nko muri ico gikorwa mukavugana nabo mu makomine bakavuga umwe wese akavuga ati kwa Matiyasi harafunzwe umuntu, kwa Mariya harafunzwe umuntu, no kwande tugaca dufatira kuri ivyo biharuro kuri ivyo bintu tugenda tuvuga duti none Mariya ko afunzwe turabe ingorane ziri hehe yidoga iki gutyo kugira ngo kuko ikintu nabonye hano nk'umuntu ashobora kuza nkamuha umubonano yashika imbere yanje akarira ngo narinda kurondeye imyaka 2 myaka 2 jewe nirirwa ndagenda gantuzeyo ngo biragoye nyakubaho ivyo vyumvikana ko hariho abantu batamenye ngene babigenza nka rero mwebwe abatowe hamwe mwofasha ni n'ikintu cyo revolution cyo hindura ibintu bidasanzwe ati jewe nk'umuntu yatowe mu ntara runaka twebwe nk'abatowe ntana tugabura amakomine duce tufata bangahe ku komine bace batuma batangaza gushika umwene gihugu afise urubanza naho urubanza civile afona ati urubanza ntuko rava mu nzira aca ruzana ibibazo byose tuvyegeranya duce twiga rero plan y'ingene bizotora umuti kuko ibi birarane nta kundi bizovaho je nkiri muri ministère de la justice ndibuka ko twaravugira abakuru b'amasentare n'abakibosi tegeranya imanza tuzishire mu ngiro tugira ama descente kuri terre kugira zicibwe mukama baratugirira amaraporo ugasanga dufise nk'ibihumbi 8 by'imanza ziri en souffrance tugaca dutworganiza rero ama descente mugabo no kuri jewe javuye uko twaragize isheke mugabo ubu kwaca iminsi rero ubu unya twagenda turabona strategie twokoresha nuno musi rero utumye abantu bo muri sentare ati ngirira liste y'amadosi ataraja mu ngira ashaka kubwira ati turafise dosi 3,000 mugabo muvyo 3,000 nk'amadosi amajana 2 abantu yari nk'urubanza rw'ingo n'imiryango ngo turabavanishije ku makosa yanyu mwese mwagacagenda ubundi agacagenda ariko urubanza rakwiye kuja kuri liste y'abakeneye execution ntigwaheze hariho umuntu yatsindiye inzu asanzwe anyibamwe ari we mwiryo tongo hanyuma yararutsinza cariraramira ngaha ugaca ushira kuri liste ngo akeneye distance pour execution c'est juste une lettre il confirme ko aguma muri iryo tongo nta bindi donc les données rero za vrai zizotangwa nandi zitangwa n'abene gihugu bonyene banyene ivyo kuko canke naho bakafata muri sentare bakazafisha umwene gihugu bagaca baza kuraba ndiko canke sindiko byo bamvuga ko kuri dossier yanje nivyo canke sivyo ahigeze komsa tumaze kukuronka amadone yose bizodufasha yuko abafise ingorane duca tubamenya tugaca tugerageza gutora strategie y'ingene zotora umuti mugabo tugumye tubifata muri rusangi wanashaka naho tuguma tuvuga no mu maprizo nico kima ndiko dutegereza gukora dutegeza kubanza kujayo hakaba bakaza bakadutura ingorane bajya bajeje mu maprizo ntihagire umwe bapriva kutubona hanyuma tukazitora tukaja kuraba ababereye yuko hogira ico bakoregwa tukabamenya rero ni gikorwa kirekire ariko ku munsi tugenda turumva ingene twoshobora kugikora iki rero naco turabemereye yuko vraiment tuzogikora kuko ubu uya nababwiye ko mu bushiganje bw'ubutungane bariko barumva yuko atakwiyugarirako kuko mu minsi yahera hariho kwiyugarira ko kudasanzwe ugize urakora ku idosiye hariya ahubwo bakugurira nawe dosiye nuko nyene basanga bidakunda ko bofunga nk'umuhuza hari abari bifuje no kumufunga no kumugirira nabi kubera ababwira ati ibintu sivyo bagaca bakoresha ubasha afise je ndi procureur general mvugishije ndondera akantu zoza ndakwagiriza basanga mugabo gufrena ibikorwa by'umuhuza ntibikunda nta competence bari yarabifitiye donc kwiyugarira ko kenshi biva ku by'umuntu abari kwaronona none rero turashimira nyacywe mukuru w'igihugu ko yarafashe ingingo zibereye zo kugira ngo atabara abarundi muri cya gisata nabandanya akomere ku muheto kandi abarundi twese tumushigikire kuko ubutungane niyo mushinge witera ugiye mu ntara hagati mu gihugu hagati urasanga hariho imigambi myinshi yagiye inigirwa mu menshi
aho usanga abenegihugu bahahombera abiyo imigambi yaritekanirijwe gasanga barahahombera. Nagira rero mbaze nyakubahwa umuhuza w'abarundi ingene asanzwe akorana n'ababafasha mu iterambere. Twumvirije imyidogo ya leta cyane cyane ngo nukuvuga ngo hariho gukundwa amahera ngo dekesima ngo bitari satisfaisant, ngo imigambi ugasanga nikozwe ngo bihere kandi amafaranga ahari, cyane cyane abapartenere nabo nyene baraje baratubwira bati ukuri nimudufashe namwe muze muragira suivi kugira ngo muze muratuja hagati n'aba batishira mu ngiro migambi tuba twafirashije ati amafaranga asohoke. Iki rero hariho UNICEF yaciye inafinansa document yitwa Stratégie nationale de gestion des plaintes. Iyo document nukuvuga yerekana ingene abenegihugu basanzwe bafise ibibazo canke amashirahamwe mpuzamakungu canke abagwiza abari bo bose boza barabishikiriza bagama bigatora umuti. Ibi byose tuko turavuga by'imigambi bikabandanya bigakorwa neza, tukabona yuko tutagira uburyo ngo butunanire gukoresha iyi strategy. Rero ikwiye turiko turayiheraheza, nibaza ko tuzoyibarungikira namwe bwe mukazoyiraba mukazoyibona ngene twapanze ngene ibintu byoza birakorwa. Tuzoyipropoza leta ingene inzego zitandukanye tuza zirakorana, kuko twarihweje turasanga nk'ubu urasanga umwene gihugu w'icendajuru afise ingorane agaca avuga ngo nzoja kuraho umukuru w'igihugu, yibagiye ko afise buramatari, yibagiye ko afise musitanteri, yibagiye ko afise umushinga amateka yatowe iwabo, umusenateur, yibagiye ko hariho umusumani n'abamuserukira mu ntara, byose yibagiye, bose yabahevye arigiriye. Hanyuma ugasanga nabo bantu mu mashirahamwe nivyo barashikira leta, ministère des affaires étrangères n'ivyandabutakiye, mugaha hari aho usanga nabo nyene bafise ivyo bodusaba kugira ngo tugire na plaidoyer. Rero iyo document yerekana inzego zose ngene zokora kugira ngo imwidogo umwene gihugu wese aronse ucutorerwa inyishu n'ingene vyogenda mu gihe hariho abavyirengagije. Iyo document rero tuzobanza tuyipropose leta yemeje mwese muzoca muyironka kugira ngo muze muramenya ingene muze muriorienta abene gihugu kugira ntihabudu, kuko hariho nk'uvuga ngo jewe mufise ikibazo ngo cy'agateka kazi na muntu ngo umwe akaza mu Mbusumano, undi nawe akagenda muri CNDH, undi nawe akagera muri ya commission commission nationale amwe ya lutte contre le génocide, ugasanga n'abantu benshi bateza gutunganiza bene gihugu. Ngo umwe wese ari ukwiwe, nituje hamwe ngo twigire hamwe ibibazo duheze tubishikirize leta hamwe, atari uko ngo sende hashigo yatwaye raporo ngo yiwe ngo conseil de l'indépendance commission l'unité yakiyukwayo lutte contre le génocide kwayo, uwundi wese kwiwe, ukadusanga n'uburaporo bwinshi. Ariko tugiye hamwe ibyo bibazo tubibone kumwe, dushikirize raporo itomoye ivuga ati ku kibazo c'agatekazi na muntu runaka twabibonye uko, hanyuma gice gitora umuti kitarinze guca mu budokiba bwinshi budashoboka, hari usanga bigoye no kubu exploiter.